jewe byo duhura navyo nibaza yuko twese amacana turasangiye amande yuko turi mu gihugu bataratahura icyo arico impano. Nibaza yuko kino gihugu cacu biragoye kugira ngo abantu bazotahura impano icyo arico canke bamenye ko umuntu ashoboye gushora impano yiwe. Nivyo no munsi bishobora kuba bibeshejeho bamwe muri twebwe arivyo bibatangira rasiyo canke bikabagaburira amafaranga y'inzu, ariko sinibaza ko umuntu ari benshi babesheje navyo. Uti biva kuki? Biva kubera ko twebwe muri twebwe nyine basanzwe babikora, naho tutoja hanze iyo ikintu cawe utaragiha agaciro biragoye kugira ngo uwundi muntu agihe agaciro. Rero kuri ivyo batasanga kubera ku gaciro ari gake kuri twebwe twabihaye, ugasanga n'abandi bariko barabiha agaciro. Ikindi naco nk'uko bariko barabivugaho mu gihugu hose, hari igihe usanga aho ukeneye gukinira canke aho ukeneye gufata amaimage bataguhaye, ngira ko nsaba ababijejwe ndazi yuko ari benshi bariko baradukurikirana kuzirondanisha kure, yuko bomenye ko ari twebwe tuzogaragaza ubwiza bw'igihugu cacu. Iyo bakaduha uruhushya rwo gukinira amashamba, kumbure twari kumenya ko inzahabu zihari kuva kera, tugakinira nko mu Kirundo, tugakinira ahandi hatandukanye, ariko ntiduhabwa agaciro ko gukinira ariho hose. Ngaho muri ville ntitwemererwa kuhaduza kamera, hari ahandi henshi tutemererwa. Ndazi ko muri twebwe benshi bamaze gufatirwa ibikoresho kubera ko ngo filime n'ivyo yemewe, ariko turatakambye abakinyi b'ireresi baduha uruhushya rwo gukinira ahantu kandi babibone nk'akazi. Ikindi muri twebwe harimo bamwe badakundana vyaheze, nibaze yuko abari bafitanye inzigo zigagiye zirahera. Nibaze yuko twese turiko dusenyera ku mugozi umwe, turi ku kivi kandi turiko turafashanya. Ibindi navyo n'amajambo, ntazogire umuntu ubwiriza amajambo y'ibintu bavuze ngo abakinyi b'ireresi uyu n'uyu, ariko kandi ndabamenyesha yuko ntacitwa Runyonzi, nitwa Big.